data Yesu ashimwe. Ega na je vyanse ko ntazira kubera amakaro. Akavumbi twarimo turabashira hanze pasiteri rimwe rimwe kajya akavumbi kabatumukireko. Karimo amavuta azotuma izindi venta ziri imbere usubira kuziyaga no gusimbira hajya gato tukagaruka. Abisirayeli bariko baragira aho banywa amata n'ubuki. Hari Imana yabarabwiye ibintu mugashira ku meza amasteke, poisson, poulet, amafiriti, ubwishaza yarabwiye ati yazokwa amasorori k'imboga zirura. Muri Kenya bazita sukuma wiki, ino bazita insogo. Zirura ujya ibindi byose uryoherwa ariko utora akayiko kamwe ucururirwa ushangashigwe kubera wame wibuka Imana yagukuye, wibuka aho wavuye, wibuka aho wavuye. Haleluya, amashi menshi ku mwami wacu. Hama hari akantu kakwibutsa ko ari yagiye abantu bajya bagahaga bakibagira. Nico ituma Imana yababwiye muzokwamana gasorori kasukuma wiki kinsogo. Hari umuntu avuga ngo ngwikugina n'amaguru nani ngo biraruhisha kandi yaradize amaguru 30 ans à pied. Hari umuntu yabaye mu nzu iva agize na dasiporta twama twibuka Imana yadukoreye byiza turabishima kandi tukabijya alles uravunja mifupa kabla meno yupo meka sukuma wiki tukakopara. Ni wahura n'umuntu ashonje ntumubwire ngo we ntukora ngo uri kinebwe. Apana mon frère, apana. Hari abantu bavuga ngo muri binebwe ibyo bintu genda vyanka mu izina rya Yesu. Twarigeze kubaho hari ibyo bihe nco bituma hamaho ako kantu. Rero nco bituma vuga ati hari abantu ndavye mu maso nibuka kasukuma wiki. Bwana asifiwe. Mama Nina na Neje twaramaranye hafi imyaka 3 tuduga imisozi tuzunguruka bwa muhira n'amanabazimanya kagari n'indagara n'utunguru. Bama baza kubijya abo twari kumwe pasteur me yavuga. Tugaca nta dimanche nimwe twataha. Twaduga mutanganoro tukazunguruka tugahereza mu Kinindo kwa baneje tukadugira muri Rohero kwa Mama Nina nizere ko ari ngaha. Amina. Tukazunguruka twataha saa 2 y'ijoro saa 3 y'ijoro. Tuzunguruka mu maswivi. Rero ntabishimira Imana. Byari ibitegezo kubanza gucamo. Haleluya. Nibaza ko amina. Turanezerewe kuba turinga bene data twasenga mu ivumbi. Hari nta mujyango wariho twaca mu gitoboro turondera ururido dushirako tusenga. Ega twaraze kuhakubura. Ibaza ivumbuka tuza gukubura. Maze imisi ngahe umunsi umwe nciriye cira amaraso. Numva akamoto k'amaraso. Amazuru araziba. Tukadumura kavumbi tugasenga. Imana iragira neza. Umunsi umwe haja kwisima tuca tumva twagiye muri katedrale. Prafo ya mbere yari ibigara. Oya hajya twateye imbere hajya twaraba diaspora. Turava mu bigara biraduga none ubu uno munsi rabo. Bwana asifiwe. Bisobanura iki? Imana igira neza de génération en génération. MK sommes des témoins. Bwana asifiwe. Rero birangora kuvuga ngaha ariko muravyakira uko biri kose. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe. Muravyakira uko biri kose. Rero nacenagiye zete mivuga la fidélité de Dieu de génération en génération. Ubwizigirwa bw'Imana urunganwe ku Rundi. Yesu ashimwe. Urunganwe ku Rundi. Ndiko ndaba kugira ngo njane n'umwanya neza. Numva noshima Imana nanje. Ndaryohewe ndahimbawe birarenze. Ariko mbwiriwe muri kumati Imana igira neza. Imana igira neza. Haleluya. Madame acanyemerera nkuri koti ko nguma ndafashwe numva ari ya mashene Mama Nina yavuga. Muranyemereye nambura ikoti. Ndubashe nabubashe mugamo ndayerekana nanje rero ni degames. Nako nambaye isa na piyo. Naragiye pasteur marambwira ko kera urumva je vyaranse gutambuka kujya nyene kwa piyo. Imana irazihagiye umuntu isiga kopi ngaho nyene. Haleluya.
sanga no gusenga ni kwa kundi, sanga ni nguvu ni za zindi. Kandi izi nguvu igihe pasteur yavuga ngo après 20 ans, nasanze après 20 ans tuzotuni muri izi nkomezi nyene, turi muri uyu muriro nyene. Haleluya. Kandi c'est biblique. Karebu yaragwanye intambara nyinshi ari kumwe na Yosuwa, aragwana intambara afata ibisagara, hasigara ibindi bisagara bikiya. Karebu a 80 ans abwira Yosuwa, general, ndeka mfata ibindi bisagara. Yosuwa ati mzee washaje, ati negative, ngo inkomezi nari mfise à l'âge de 40 ans nizo nkomezi ngifise à l'âge de 80 ans. Let me go. Fata ibindi bisigara bisigaye, ibindi bisagara bisigaye. Rero ndabifuriza ko muri 20 zisigaye muzofata ibindi bisagara bisigaye, muzofata indi mitima isigaye. Haleluya. Imana ibahezagire mu miryango yanyu, mwagukigwe, mufata ibindi bisagara mu buzi bwanyu, mu bikorwa byanyu, mu buzima bwanyu. Imana ikomeze yagura. Haleluya. Verse nagize no 1 Tesaloniciens 5:24. Mwami Yesu, ndaguha icyubahiro kuri Imana igira neza, ubuntu n'imbabazi bubane natwe. Mana ndagukengurukiye mu ijambo ryawe, ndagushimye ku byabaye byose, utugire neza kandi ubane natwe. Mpwemu yera utuganirize kandi udukomeze, turaguha icyubahiro, turakomeye amashi ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Haleluya. Abitesalonike ba mbere 5:24. Sinzi ko mperuka haruca dusomera mugabo. Yes, 1 Tesaloniciens 5:24. Iyibahamagara niyo kwizigirwa, no kubikora izobikora. Amen. Haleluya. Iyibahamagara niyo kwizigirwa, no kubikora izogira nte? Izobikora. Ivyo ni biki? Hejuru yarageje kuvuga ati ngo Imana nyene amahoro abari ibeza, impwemu yanyu, umushaha n'umubiri bize bisangwe bitunganye neza imbere y'Imana. Mbwa kubera yarazi yuko tudashoboye kwiyeza, atavuga ati ngo iyabahamagaye no kubeza izobeza, no kubatunganya izobatunganya, no kubakoresha izobakoresha, izobikora. Niyo kwizigirwa. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Haleluya. Ijambo kwizigirwa canke nibaza ko c'est la fidélité. Nivyo? Faithfulness. Mu Kirundi ni ubwizigirwa. Iryo jambo mu Giheburayo ni jambo risobanura ukuri d'abord, vérité. Yesu nashima. Ni jambo risobanura, ari amajambo agoye gucufatanya mu Kirundi, honnêteté. Ubwizigirwa ni jambo ukuri. Rero ariyo vérité, ariyo honnêteté, biri mu kuri kumwe. Mu Kirundi bica bigora. Ni ubwizigirwa, ni ukuri. Yesu ashimwe cyane. Rero atavuga ati ubwizigirwa, nk'umwizigirwa n'umuntu akora ibikorwa nakora icyiza nata muntu numwe ariko aramubona. Iri jambo ngo ubwizigirwa canke la fidelité, bariko barandika umwizigirwa n'umuntu akora ibiroranye nata numwe amubona, yama ari umwizigirwa. Umwizigirwa n'umuntu yuzuye ukuri kandi ashitsa ico yiyemeje bitaravye ikiguzi bimutwara. Nabikoze mu Kirundi. Ubwizigirwa n'umuntu akora ibiroranye naho atamuntu numwe ariko aramuraba, naho atamashi bariko baramukomera, naho ataco yiteze kivamwo, yamakora ibiroranye n'ibigororotse. Ubwa kabiri, umwizigirwa n'umuntu ashitsa ico yiyemeje ataravye ikiguzi bimutwara. Quoi que ça soit le sacrifice, ivyo yavuze arabikora. Bigaruka muri rya jambo rivuga ngo naho tutoba abizigirwa, wewe yama ari umwizigirwa. Ibi bintu Imana ntiyabikoze muri MK kubera hari hahagaze abagororotsi batagira agasembwa, batagira amakosa. Nuno munsi ivyo iriko irakora muri kino kibanza no mu buzima bwawe, suko usumba abandi kugororokera Imana, nuko Imana ari umwizigirwa ku buzima bwawe, itaravye ivyo uriko urayikorera. Amashi menshi ku mwami wacu. Bwana asifiwe. Yama ari umwizigirwa. Rero ubwizigirwa, Imana igira neza
naho urumva twebwe ari igihe dushaka gukora ibintu byiza kubera badushime. Hari umuntu aje amasengesho akaraba gutya akabona pasiteri si hari, aca afatirwa akitaba telefone. Hari ukunda gusenga, hariho abantu. Nicyo gituma no gusenga twenyine bitugora, kubera tukunda gusenga hariho abandi. Hari igihe dukunda gukorera Imana hariho abantu batubona. Hari igihe nicyo gituma nuno munsi biroroshe kugira ikimazi mu rubanza ukandika izina ryawe. Mugabo sinibaza yuko ibimazi dutanga mu mamanza iyo aba tutandika amazina, aho watanze 100,000 usanga watanze 5. Hari ibintu biharawe kandi ni byiza ndibaza mu rubanza, kubera ko umuryango wose utakuzi, kuganduka ntushira muri ya cya giseke, urondera uwatumye ujayo, avukana n'abantu 5, uzinanye numwe murakorana. Ikimazi cyawe ugihawe mu kuboko cyanditse ko n'izina n'ikidodo na sinyatire naho ukomoka na identité complète. Yesu adufashe. Sindabinjira ariko vuga amen. Vuga amen. Imana yama yadukoreye ibintu itanditse ku izina ryayo. Imana yama yaduhezagiye tukumva. Hari igihe abarundi bavuga ngo uwahawe n'Imana yiyita umuhinga. Ngo sha ngo ibintu narabikoreye ntacyo twakoreye. N'ubuntu n'urukundo rw'Imana n'imbabazi z'Imana zatubayeko. Imana rero irakora neza. Hariyo n'igihe kuhezagira abantu bakababara kubera bakuravye mu ntege nke zawe, mu kutashobora kwawe, muri ignorance yawe, ukamengo ivyo bintu Imana iguhezagije canke igukoresheje hariyo uwundi agusumba yari gukoresha. Cyo gituma je nawe tutari Imana. Imana irakora ibintu kibaza yibagiye, yari yasamaye uyu muntu ikoreye ibi bintu. Hari abantu bahakwa kwibutsa Imana, Mana erega araba ujya muntu n'umunyantege nke, ibi wamukoreye Mana yo. Nicyo gituma ari igihe umuntu ahezagirwa abandi bakajya imisaya, kubera iyo aba bari yana place y'Imana hari uwundi bari kubikorera. Igira neza, haleluya. Ata uriko arayikomera amashi, ata uriko arayihayagiza. Imana n'umwizigirwa, nikoreshe babishoboye. Yahamagaye batabishoboye kirabashoboza, bakora ivyigomba, bakora ibibereye, bakora ibisa neza. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sinzi ndiko mvuga ubwizigirwa bw'Imana. Tubutandukanye n'icyo dushoboye, tubutandukanye n'umuhezagiro wose Imana iguha. C'est la grâce et l'amour de Dieu. Wubatse urugo rukagenda neza, c'est la grâce de Dieu et l'amour de Dieu. Ntukore afishe uje gushinga inanu hose ngo wubakanye neza, kesho atuyui vipi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bene damuratabura ko ibintu byohinduka. Uko biri no munsi Imana yo gucisha muri Yobu muramuzi, n'ababanyi biwe n'umugore yaramubwiye tumviriza tukiyo Mana, kubera ibintu byarahindutse atatsaha yakoze. Imana yamutoranije umukozi wayo wo kubabazwa. Uno munsi tuyaza ko umukozi w'Imana wo kubabazwa. Abantu baramubwiye ati wigira ngo urasenga Imana, wari kuratubesha, wari umunyavyakwanje ngo sinababwiye abantu bakajyana inzara. Hari umuntu abayikina abantu bajyana inzara ngo ngo namusisha bimwe bahora bigira avuga shinga intara. Bwana asifiwe. Imana niko vuga ko Imana ari umwizigirwa, atawigisha inama mu gukora ineza yayo. Atanuwakeneye ngo aze kuyikomera amashi, irabikora kandi ntushime gasubira ikabikora, ntunashime ukavyiyitirira. Ndakunda Imana naho kwiyemera ukishima, yahisemo kugwezagira guhezagira. Ega Imana si umuntu ngo igira amabife ivyimbi igire jalousie ngo ntiyashimiye natujya ndatumwaka. Oya, Imana iba ishavura ko tutayishimiye yogira ikigayemo. Imana iba ari umuntu ngo abantu mugabo uranzi turi kumwe ngo sha ngo abantu nintashima ngo abantu aha mwese murafise amashure mwize y'abantu apana y'abantu. Umuntu wese mubazize ngaha mu myaka murimo mwese arafise isomo ry'abantu ko bari, kubera mutari Imana. Iryo somo Imana ntagifise.
irabakunda, irabirengagiza, ikarengera ibyabo, ikarengera intege nke zabo, bakaguma bo bagirana ngo abantu. Imana ivuga ati abantu banje bitirirwa izina ryanjye nibampindukirira bakaza bakampamagara zobahezagira. Tuba dufite isomo ngo abantu ngo ubu no kugenda bukebuke, ugende bukebuke, unyaruke, Imana iguma ari Imana, iguma ari umwizigirwa. Bwana asifiwe, Bwana asifiwe, Bwana asifiwe. Imana yacu ni umwizigirwa, irahamagara abantu bato. Pastori yabivuze, je naje ngani kabutura turabapeti, ukibaza iyo bintu bijya ukabura. Nibuka Petro aza twaricaye turahanura intebe n'abantu baza ngaha sanga ntibashika n'ijana, ukaca wiyagaza tuko tukorera Imana cyangwa twibomye. Muga Imana ibiri kirabona binini kandi ntinyarutse ibintu kubera itobinyarutsa. Ibanza gutegura umutima wawe, ibanza kukwereka kumenyera gushima bito, gushima ibitari binini, kandi igihe cyose uharura ibitigiri nuko wiko wigereranya n'abandi. Hari ibyo Imana ikwima atari kwera itobiguha kubera ugicunguriya mu idirisha ukaraburiya ibyo yakoze ugacuraba nawe ugacucika intege. Wahura n'umuntu mwiganye uracagenda kuri bus aguciye imbere na RAV4 nouveau modèle. Ndikomerekeza abantu, ndumupangayi kuri iyi si. Watamuhira n'ibibazo byawe wicara kuri televiziyo ukabona umuntu ariko aravuga bene data baramwirukanye ku ishuri kubera ubujuju gusa pani nderonke, mugabo muravye kuri televiziyo niwe ariko aravuga ingene agiye gusanasana no guhindura ibintu muri iki gihugu. Nico gituma mumbabarire, nico gituma beaucoup de vieux muri saro yaguma yita umwana yihenda akora akagafe, mutama bari mu izindi dosiye zizunguruka muri we, akaraba muri Dombosko ye yarariyo, akibuka akabona abantu ataco barimo mu ishuri. Nawigisha inama, niraba n'amadiplome yacu, niraba niyo dukomoka. Haleluya, haleluya. Igira neza, niraba ku butoni, niraba inkomezi zacu, niraba ivyo dushoboye. Yarahisemo kukugira neza, izobigira. Ni umwizigirwa. Niraba imyaka, hari abajenero bananiwe n'umugabo witwa Goliyati, bose bariruka, bose bafite n'ibintu bishoboka byose. Hacomoka akana ka 17 ans karirimba kari muri kohare, uhoraho niwe mungere wanje. Yataririmba Zaburi 23, ashika gutya arabaza what is going on here, subira muri twa dutamu. Uyo ni grand frère n'amapeti n'igisoda yujuje. Eliab ati none grand frère nakugize iki? Kaca kikatira kundi musoda. Aha bimeze gute? Ngo reka shapeti reka. We nako abasoda binyegeje n'abageneral. Niwe mnimumbwire hari iki? Hari urugabo nturubone gwagize iki? Reko tukubwoko bw'Imana. Mwe muri abaza ba kabiri. I love David. Yarazi Imana mu ibanga, yabanye n'Imana mu ishamba, yarize ubwizigirwa bw'Imana. Ahuye n'idubu yarabonye Imana ari umwizigirwa. Ahuye n'intambwe yarazi ubwizigirwa bw'Imana. Yarazi umutima Imana ifitiye intama zayo, kubera yariheba ngo apfe kubw'intama za papa wiwe. Imana igacibana nawe ikamuha inkomezi zirengeye izo afise. Araraba Goliyati ati ijya ntakebwe mu Filistia. Aravuga ati ikibazo si cyo kumunesha, ivyo kwanza tumaze tubireke, iyo ni petit problème. Mugangira mbaze reward, agashimwe kuza gukora bijya nakahe? Ivyina marabaza mwe ni mwinyegeze kubera muzi kugwanira habona ba Goliyati baje ngo abantu babakomera amashi. Nagwanya atanu mwabona, nagwanya atanu mwanshimira, nagwanya atanu mwankomera amashi. Imana yabaye umwizigirwa, yambereye umwizigirwa mu ishamba atanu mwabona. Bwana asifiwe. Atangura kubaza ni baca bamiki. Abajije grand frère aramutuka imbere y'abantu. Mukuru we ashaka kumumara amazi imbere y'abantu. Avugira hejuru. Bwana asifiwe. Ari hano bazokuzivya mu bantu. Avugira hejuru ngo mbeshe wagahungu we, twadutama na y'amahene byo kwaso warese ibintu bya papa muhira ubunyene. Dawidi ati none nakugize iki? Ati mwami probleme yako ni nini? Si Goliyati.
uyu yaranyirukanye mbwa jego yateye kumugira nabi ndigiriye Sawuli ati peti njo mama nina yavuze tanke bataruga ururimi rwawe biracyashoboka ko watura neza. Bwana asifiwe. Bamwambika ibigwanisha aravyanga acagenda nibuye wenyene. Amakuru ogero kwirahe bamubwiye ga Dawidi yatumwe n'ibindi yavuze ati mutamanje dote ziragoye gukwa biragoye mugabo acamubwira ati uzomunesha la fille de ça ibaze uvuye bicocoroni uvuye gucana mu mashiga urashitsi Bujumbura kugiye ngo umuntu aza gukora iki kintu ataba umukwe ku kirimba no tumamfira yo kweri. Haleluya. Dawidi aravuga ati ofete rijya shamba this is my only the last opportunity to become somebody in this nation. Haleluya. Umwami araraba Eliya barabagapeti nako ndavuga iki abantu b'imyaka b'amapete b'amadiplome b'ubwenge b'amafaranga hari bishobora kubananira ariko wewe Imana izogushoboza bitaravye ivyo bindi byose yamara umwizigirwa yamara umwizigirwa. Bwana asifiwe. Yama ari umwizigirwa. Haleluya. Haleluya. Imana ikora ibintu atanumwe ikora iraba. Iri jambo rivuga ati uwabahamagaye n'umwizigirwa. Mwiro muri kubati waguhamagaye n'umwizigirwa. Ivyo urimo n'umwizigirwa. Hari abantu muri ngaha ejo mutazi ibintu muri ku kazi amadosiye hari abantu bafite amadosiye y'agacamutwe wibaza wenyene bizokubako. Hari abantu na business yabo babona umengo birarangiye. Hari n'abantu bari ikintu cyose ubona umengo kiri kuri tangente ntuzi bizokurikira. Izigira Imana n'umwizigirwa yamara umwizigirwa no kubitunganya azobitunganya no kubikora azobikora azobiroranya. Iri jambo umwizigirwa ryongera rigasobanura to be firm kuba do caractère ni kuvuga ati inchangeable. Nuvuga ati ibintu birashikamye ntibihinduka birashikamye ni kuvuga ngo ivyo yakwemereye uyu munsi twebwe mu nzira hari igihe turuha hari igihe tugirane mbwa Imana yaravuze même tes faiblesses ntibizohindura ijambo yavuze ku buzima bwawe. Yarabaye umwizigirwa kuri Adamu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ariko nagoma mumva ikintu kimwe umwanya Imana ishimwe uko umwanya ni mwiza. Haleluya. Haleluya. Bwana asifiwe. Na inateguye gituma Imana ari umwizigirwa ni kubera iki? Why? Kubera iki Imana ari umwizigirwa? Tuguma tubivuga mbwa Imana n'umwizigirwa kubera isezerano ry'amaraso yagiraniye n'abantu. Umviriza si umwizigirwa kubera wewe ariko iba umwizigirwa kuri wewe kubera ari ivyo yiyemeje mu isezerano alliance. Ibi tugira alliance nico tuma alliance ko divorce itabaho imbere y'Imana. Divorce ntiyexiste mu bantu irabaho. Yesu ashima. Yesu nashima. Yesu nashima. Imana ndabisubiramo si umwizigirwa kubera wewe ni umwizigirwa ku isezerano ry'amaraso. Kubera iki? Amaraso Yesu nashima. Amaraso nico kintu cyonyene gihamagara le monde spirituel. Mwibuke igihe Kayini yica Abeli, Kayini yishe Abeli, Bibiri tubwira ngo amaraso ya Abeli yaduze ku Mana gumataka. Ikintu kimwe kivuga mu ijuru, ikintu kimwe kinyiganyiza ijuru, c'est le sang. Yesu ashima. Yesu ashima. Yesu ashima. Ibi bintu mubona ibibazo dufise igituma mubona n'imfu ku isi yose hariyo monde spirituel zibiri. Hariyo monde y'imwemu y'Imana, hariyo na monde y'imwemu ya Satani. Izo monde zibiri zihuzwa n'iyi si n'amaraso. Abantu bapfira rimwe ku isi yose hariyo isi ya Satani ibiri kikwega amaraso. Nico gituma n'umupfumu
yize zero, gardienne ntayo yize. Batuma ngo inkoko, hari ikikoko babaga. Ni kubera Satani ataraba Satani, yari mu isi y'impwemu y'Imana. Adamu Imana yari kumurandura mbwa kimena amaraso. Yesu adufashe cyane. Haleluya. Haleluya. So amaraso rero yatumye ayo maraso ameneka kuri Aburahamu. Aburahamu yarakoze amagafe. Imana ntacyo yamugize. Mbwira urunganwe rwawe ruzokubitika muri Egypte, ariko wewe. Reka tusome verset imwe, Genèse 15 verset 7 jusqu'à 10, ucu usimbira kuri 17 à 18. Nashatse tawuri gituma Imana ari umwizigirwa. Ni kubera ari icyo yakoze. Sino yo turanduye bene data, n'ubu nyene dutera ibombe ngaha. Yoraba neza imitima yacu ingene twigenza devant Dieu. Ubu nyene ngaha yo tubombarda abagororotsi n'abagize nikacaniranye. Ega Imana n'ababebe yarica. Murabaza Kora, Pasteur Kora muramuzi. Yigumuye kuri Pasteur Mose. Mose abakura muri Egypte bageze hagati, Kora karagumuka. Ngo uyu mbe yigira mu burongozi koma. Nanze ngira mbe muri Dieu. Mose aravuga ati ndabiguhebe. Imana ati we nagutoranije. Bwira Kora aje hirya n'abantu biwe, nawe uje hirya n'abantu biwe, nerekana uwo nahamagaye. Kora aravuga ati nanze ibyagezwe ndabizi. Atondeka abantu ngaha n'ababebe, n'abato, n'abadoresa, n'abapapa n'amama bashigikiye Kora. Imana ngo ica yugurura isi. Akorokayo n'abana n'inzoya n'abibungenze n'abadoresa n'abakuze n'abatama bihejeje ikirugara, anterema, guca ku mazi, kuganduka, kwibagira n'urupfu iraheze. Ikibazo abandi basigaye, ninde wundi ashaka kugumuka? Bati reka twe twaramubariye. Babwiye Imana twaramubariye. Ukibaza umugabo yitwa Kora ataye mu ruduba abantu. None ndabasevye ukuri. Mbarizo muri kumwe. Ahituravye mu mutima. Niyo tugira nka Kora. Yarabirahiye. Iki bisubira kuri Noa. Irasubira mira abantu bose isigaza Noa na ati Noa wewe gute rero ngo ni entre temps harakanu kagoye. Noa yarubatse ubwato ashira ku muryango acarinjira nabiwe. Bacinjira bazamva umuryango paf. Iyo yuguruye, iyo yugaye, mumbwira ko atamuntu Noa yarafitiye amadeni ku ibotike yari kudodora. Ati Noa unyugarane n'imikate watoye mu gitondo utarayibira. Haraba yari kugururira kubera liye kanaka. Yonyene niyo yugaye. Kandi yonyene niyo yugurura. Iyo yuguruye nta ugara, iyo yugaye nta ugurura. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Haleluya. Bwana asifiwe. Numwizigirwa. Kandi ugatahura ko ari umwizigirwa uri faible, izo kurunda kumugisha, izo gukoresha ibikomeye, uzokwama bika si jewe nkibaho, ni Kristo muri jewe. Ivyo mfise si jewe, ivyo nshoboye si jewe, ariko yaranyizigiye. Kandi utaratahura ko ivyo Imana kiragukoresha n'ivyo kwizigiza utabishoboye, uri hafi kubivamo. Dawidi yavuga ngo Mana jewe ninda n'indesho. Ndakundi yo langage. Jewe ninda n'indesho. Ngari abantu bihagarara ngo quand j'étais à l'université ngo na visa. Hari abantu bamanura ibintu barabizi. Ngo moi je disais ça vraiment. Ngo je voyais que je serais un leader depuis mon enfance. Oui. C'est la grâce de Dieu. Ubwizigirwa Bw'Imana. Hari abantu bari badusumba amayeri, badusumba ubwenge, badusumba gucengetera. Ubwo kabugura no mu buzima byaranze. Uwamusumba igiki? Imana yarakwizeye, iranakwizigira. Wihenze kenshi. Hariyo uwaririmbye ngaha na sesi ibihome byinshi. Ijoro ryanje ryanse guca. Kubwo kunanirwa kenshi. Fasha. Neze ko ntazi kuririmba ni intege nke. 15 Yesu ashimwe. Haleluya. 15 verset 7 jusqu'à 10. Nagomba twumvirize gato. Aramubarira ati ni je uhoraho nagukuye muri Bukarudaya
kugira ngo nzoguhe iki gihugu ucegukire. Aramubona ati, mwami uhoraho, icomenyesha yuko nzocegukira ni giki? Aramwishura ati, akira inka y'ishashi imaze imyaka 3, impene ivyara imaze imyaka 3, imfizi y'intama imaze imyaka 3 nyene, intunguru imwe n'umuswi w'inuma. Yakira ivyo vyose abihimburamwo kubiri, igice cyose agitumberanya na kigenzi caco, ariko inyoni zo ntiyazihimbagura. Rindira cyo tuja muri 17. Aburahamu, Yesu nashima, Bwana asifiwe, yaramubwiye ati nzoguhezagira ibi, nzoguha ibi. Aburahamu arabasimana, none ikinyemeza ko ibi bintu bizoba ni giki? En d'autres termes, nkora iki ko ibintu uri kurambwira ni responsibility ikomeye iremereye, no cobogora, no kwihenda, no kura amafuti vyonanira. Ikinyemeza ko ibuvuze bizohoraho bitazohinduka ni giki gamana? Atamubwira ati tora ibikoko ubihimbagure umanyure kimwe nga igipande. Umva yakugaburira ibikoko kubiri, paf, igipande kimwe ngaha, ikindi ngaha, igipande kimwe aha, ikindi ngaha, hameneka amaraso. Soma rero mbandanya 17 jusqu'à 18. Maze izuba rirenze, bumaze kwira, haboneka ikibengebenge c'umuriro. Bumaze kwira, okay, je ni bumaze gukorana, yes. Ikibengebenge c'umuriro gipfunduka umwotsi n'urumuri rwaka, bica hagati y'ivyo bihimba. Kuri uwo munsi nyene uhoraho asezeranira Aburahamu isezerano ati, uruvyaro rwawe ndaruhaye iki gihugu, uhereye ku ruzi rwo muri Egiputa ugashitsa ku ruzi runini arirwo Efurati. Haleluya. Ngo bugorovye, mwumvirize neza igituma haba mu nyuma baratubwira isezerano ryaciye rihaba. Aravuga ati ngo bugorovye, ngo haza umuriro. Imana ntiyashobora kuza en personne ayibone, mbwa hacaza umuriro nguca hagati ya vya bikoko. Uhejeje kurengana wa muriro, en d'autres termes, Imana irenganye hagati ya maraso, ikivuga ati désormais, kuva ubu Aburahamu ndaguhezagiye iki gihugu, uruvyaro rwanda ruhezagiye iki gihugu, kubera isezerano ry'amaraso hagati ya wewe nanje. Bwana asifiwe. Nagoma mu gituma Imana yabaye umwizigirwa kuri Aburahamu, si kubera Aburahamu yari uwa grave, no. Hari amaraso yamenetse, ayo maraso iyo Aburahamu akoze amakosa, Imana yibuka amaraso yamenetse. Kubera iki je nawe ndabirangirije, je nawe Imana ari umwizigirwa. Ntihabazwe inkoko, ntihabazwe intama, ntihabazwe inka, umwana w'Imana nzima Yesu Kristo yatanze amaraso yiwe. Bwana asifiwe. Yesu yaje ku musaraba amena amaraso, amena amaraso, ngo abamwizeye bose Imana izobabera mwizigirwa. Yabaye gucika abana b'Imana, ivyo yavuganye nawe. Haleluya. Ngo kubera ya maraso Aburahamu. Nigeze kubona ifoto ndiko nkora devoir muri université niga mu Bugande. Hariyo devoir bantumye ndiko ndarondera, mbona amafoto y'abapresident babiri wo muri Sudan n'ahandi babazi inka bariko barayitambuka bayicamo hagati. Nkeka ari Imana yari yababwiye, sinagiriza abakuru b'ibihugu. Nkeka ari Imana nguko yabwiye Aburahamu, sinzi muibaza ko ari Imana. Oya nimusigura ivyo tutazi. Nabonye ifoto inka yera bayikase gutya, Bashir na Museveni bariko bayicamo hagati. Amaraso arakomeye, niyo yonyene abuja le monde spirituel. Ikitwemeza duhagaze gutya tukavuga ijwi ryacu rikaduga direct no ku Mana yacu, nuko turi mu maraso y'umwagazi w'intama, nuko turi mu maraso ya Yesu. Nagira ndakwibutse yuko
Imana n'umwizigirwa ku buzima bwawe atari kubera ugororotse gusumba abandi, ariko ibyo ukora n'ibyo uvuga Imana ibirabira mu maraso y'umwagazi, mu maraso y'umwana wayo. Nicyo gituma ikora ibirenze ibyo wasabye n'ibyo wiyumviriye, kubera ari umwana w'Imana yamenye amaraso ku ruhande rwawe. Imana itubera umwizigirwa. Bwana asifiwe. Imana n'umwizigirwa. Bwana asifiwe. Kubera ariyo alliance y'amaraso, hari isezerano Imana yagiraniye n'abana b'abantu. Yesu nashimwe. Rero Imana yabaye umwizigirwa kuri Adamu, imena amaraso. Kuri Aburahamu imena amaraso. Dawidi imena amaraso. Dawidi muramuzi? Dawidi murazi ibyaha yakoze. Bibiri ivuga ngo nta muntu afite umutima uhwanye n'uwanjye. Ikitora Dawidi muri Bibiliya yose. Yari umunyabyaha, yarisha abantu, yaragize ne, yarasambanye, yarakoze amafuti menshi, agacaza imbere y'Imana akarambarara. Muga kubera ari amaraso yamenetse, Imana ikamuharira, akabandanya ari celebre. Nuno munsi turacyavuga Dawidi. Mu bantu wotora baba abantu bahimbara umutima w'Imana, Dawidi ntarimo. Mbwiriho muri ko ati nawe nturimo. Na Jesse ndimo. Na Jesse ndimo. Ariko duhagaze mu maraso y'umwami, atatweza, akadutunganya, akadushoboza, akadukoresha ibirenze ibyo twiyumvira n'ibyo dusaba. Nibikora kubera ushoboye, ariko ibikora kubera umwana wayo yabishoboye. Duhagaze mu maraso y'umwagazi w'intama. Amashi menshi ku mwami wacu Yesu. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Imana yacu n'umwizigirwa. Kwerekana umwizigirwa, turi mu maraso y'umwami, turi mu maraso y'umwagazi, turi mu maraso ya Yesu. So ibyo yavuze, Bwana asifiwe. Turihenda gose nk'abakizo. Hari igihe tubibaza ko twasenze, Imana irabikora. Mbona ko no gusenga dushobozwa amasengesho n'Imana. Jewe mu rugendo mazaranye na Yesu imyaka ni myinshi, ndamaze gutegura carnet kantike Bibiliya, nkugara mu cyumba ngiye gusenga, nkaca nsinzira. Bien ngasinzira nkaryama, bikanga. Bugeye bikanga. Uru rugendo turimo rw'agakiza, nicyo gituma uhagaze uvuga ubukuru n'ubwiza bw'Imana, kubera uwozana amabanga yaho wananiwe ni henshi. Kenshi tubona iby'inyuma, kenshi tubona amacelebration, ariko nagenda nakubwire ko wewe ubwawe urafitanye amabanga yaho wananiwe kenshi n'Imana. Ariko twebwe tukubonye turagushimira Imana. Imana iragukunda tellement que inyegeza aho unanirigwa, kubera ari umuvyeyi, ari umunyembabazi, adakeneye kukumaramaza nkuko twe tumaramazanya, nkuko twe tubonye akantu kabi ariko tugashira habona ku muntu. Na rimwe ndavyuka numva amakuru muri Prince Javye y'abagore 500, Rwakarede 100 ngahe havutse aba amasamedi habaye amamariage 1500 mu Burundi bwose. Hari abantu bubatse amazu mashasha angahe mu Nyabugete, Gasekebuye, hehe Cyarama, batubwire liste y'amazu yubatswe, bacatuge muri Poro hinjiye imiduga imeze uko amavangware n'amantuze bavuga ivyiza vyabaye muri iki gihugu. Na rimwe aba journaliste ivyo babivuga, babivuze baba bibitsa ahantu barindiriye idego uzokora, bakugira ngaho ifoto yawe ni ruhande y'ivyiza vyabaye. Imana yacu suko imeze, yamitunyegereze vyatunaniye, ko iragukunda nshaka kukumara amazi, yamayerekana ivyiza vyawe, ibi bikabinyegeza, irabizi yonyene. Numwizigirwa azokobera umwizigirwa. Niyo mpamvu tokwicira imanza, usokwisuzugura. Hari abantu bisuzugura bagakwa kwiyahura, hari abantu Satani aguma yereka les points faibles bakabivamo, bagatsika intege, ubuzima bikanka. Hari umuntu avunduruka agakwepa urugo rwiwe kwera maisha, apana ngo yanse umugore n'abana, ubuzima vyanse akiruka. N'ibibazo hari umuntu abona ibibazo bimurengeye akiruka. Ariko Imana n'umwizigirwa, nta kibazo ari kibazo imbere y'Imana. Vyose irashobora kubikemura mu munota umwe, mu minota ingahe. Yesu nashimwe cyane. Hari abantu bavuze quotient émotionnel, quotient intellectuel, hariyo na quotient social, hariyo na icyo bita quotient d'adversité. Quotient d'adversité ni ikintu gituma umuntu adahunga ingorane. Quotient émotionnel niba abantu bakerebutse, bashobora kuba atabwenge bwinshi mugabo kubera ubushapu ararongora n'abantu.
hariyo abandi bantu bafite ubwenge bwinshi mbwa bafite ubwoba bwinshi. Nawe mbwiye tugende hariya muri ville ngo uravye imiduga ihari bo tugonga kandi yamamenya première session kubwo bwenge bukamutuma. Hari undi nawe mubwira tugende ntaraba n'ingene ajabuka ibarabara twagiye baratubisa. Abo bantu baratera imbere mu buzima. Ukaraba umuntu mwiganye ananirwa akayahebera mu wakana agacagenda akarangura amakara akamanuka akagenda ntarura ko azohomba canke babibujije canke ahura n'abapolisi akagenda akadandaza ntagira naho yandika agenda adandaza arangura hirya yejo uzokwisanga uri mu comptable wiwe. Uri kuramuharurira ubutunzi bwiwe kandi ukaba umwizigirwa mu kubiharura akaguhemba. Kandi bakakubaza tuguhe umutaha udandaze ngo ibintu byo biragoye idolari ryaduze ryagizene ngo hoja kurangura ngo ubunyene ngo yoca gupfirako. Ibaza umuntu wawe baguha amahera ngo yoca gupfirako. Abo bantu ba Petero yafise kose emotioneri hejuru. Yesu yavuze ati ni jewe ku mazi mpamagara na comoka. Yesu avuga ngiye gupfa ndaza mfane nawe ndapfa imbere yawe ati mva inyuma satani ntaco nawe unyita satani sindakuva inyuma afite amajambo y'ubugingo. Ara no musi wobwira mva inyuma satani toronke niyo bagiye. Petero arihenda camatwa abantu yaragifise n'imbugita ngaho 3 ans avec Jésus ukigenda n'imbugita. Mbwiro muri kumati ivyo ukigenda na Yesu arabibona. 3 ans avec Jésus agifise imbugita mberi yo guca batoma. Ariti imbere acamatwa abantu Yesu ati subiza inkota mu bwubati ati sawa. Kiraza turanyihakana arihakana bagize gutya barahuza amaso Yesu aramurabana hogari y'urukundo y'umunezero ahejeje kumwihakana cyamuravye kwa kirabana hogari nziza. Petero ararira. Yesu azutse atuma abantu genda mubwirira intumwa na Petero. Murazi gitume yabivuze Petero ari kwiyahura. Petero yavuga ati niyazuka aranyica ariko n'umwizigirwa yavuze na Petero mumubwire ko nazutse. Amashi menshi ku mwami wacu. Haleluya. Worosha guharura nakoze ibindi mu ntege nke nagize ibi je sinabaye umwizigirwa amadime narariye sinshikanira Imana je bavuze n'ibikoko kw'ishengero siho ndi ngo ndabereye Imana iriko irakubwira ati nawewe menya ko yazutse arazi intege nke zawe arakwitwararitse. Bwana asifiwe. Kandi ahejeje kuzuka Yesu agiye avuga ati votre chef ni Pierre. Murana Yohana yagumarara mu gikiriza ciwe avuga ati umunsi umwe nije samuragwasha nije nzo. Yohana yarakunda peye gushika naho agira babwire indyajya muri bo. Petero yari ugwara Yohana we mukunzi wa Yesu mubwire. Yesu aramubwira ati ni Yuda. Acabwira abandi mwesha mwe muri kure yiwe je ndi hafi ni Yuda. Yabimbwiye kandi mumenye ko niyagenda ni jewe nzobarongora ni jewe. Yesu agira agende yizigiza uburongozi umunyantege nke uwita imbere ubikora nabi rimwe akabigwako yarabiguyeko yarambwiye ngo uri Kristo ati Petero utekane suwinyama n'amaraso. Yarabigwako bigatoka ku mazi yaragendeye ko biratoka mugabo ageze hagati pum arabiraba. Yesu avuga ati notuma Yohana karatinya notuma ndacaraba Petero. Arambwira ati Petero narabonye uragerageza bikanka bigakunda ariko ufite umutima mwiza mugagenda i Yerusalemu urorere uyu n'umunsi mukuru wa Pentecote mwe muyera ni abazako amashi menshi ku mwami wacu. Mwe muyera ni abazako mwe muyera zobaraka gushira amanga mwe muyera zobakuramo intege nke mwe muyera zobarongora mwe muyera zoza nk'umuriro azoturira ibibonona azobahingura azobakoresha azobayobora nimwuzura mwemu muzorambika ibiganza ku bagwayi bakire. Tout juste après mwe muyeraje Petero yacara haguruka imbere y'aba genero y'abategetsi y'abantu vye mwisi yose abati mwabagabo mwe ni mwihana ivyaha vyanyu. Les gens qui ont crucifié Jésus bakiri muri recherche de ses disciples le disciple Pierre aravuga ati umviriza mwaramubanje
ariko ujya mwabamvye niwe twakurikiye. Mugira ivyo mugomba, ariko nimutihana ivyaha vyanyu muzoza mu muriro. Twe twabagabo binyegeje, Petero ntaho twinyegeza. Twinyegeza kera turi mu mubiri, ariko twambaye ubushobozi bwa mpwemu yera. Mpwemu yera yaratujeko, si twebwe, ariko mpwemu niwe akora muri twebwe. Singiri Petero agendana imbugita, singiri Petero abesha, singiri Petero, ariko ndi Petero yuzuye ubushobozi bw'Imana. Ndi Petero yuzuye mpwemu yera. Ndi Petero icaremwe gisha. Bwana asifiwe. Yarabaye umwizigirwa gushikaho twizigiza mpwemu wiwe. You know, ingene turi faible, tubesha, turi mu ntege nke, ibintu biratugora, Imana yatwizeza. Wewe. Yo, Yesu avuga ngo abazonyizera bagakunda ijambo ryanje rikababamo, ngo jewe nzobwira data. Je ndi muri data, data ari muri jewe, mwe muri mwe. Ngo nzobwira data. Jewe na data tuzoza. Uzonyizera tube muri we, tudweringe. Nituzora amashure yize, nituzora amafaranga kuri konti, nituzora biyuvuka, na uzo muri perenkoni, tuzoza tube muri wewe. Waraye ubusa wariye, that's not our problem, ariko tuzoba muri wewe. Usenga udasenga, Imana yarakwizigiye gushikaho kugira ingoro yayo, gushikaho kugira inzu maison d'habitation. Le Seigneur le tout-puissant habite en toi. Urashaka kugira ngo nta mahera yaguhaye? Urashaka kugira ngo nta etage urubaka? Urashaka kuyubaka ikabamo isazi n'imbeba n'ibindi? Bwana asifiwe. Ariko umviriza wewe, avant que wubaka ayo ma etage, yarakugize etage yayo, yarakugize édifice. Nous sommes l'édifice de Dieu. Il habite en nous. Alléluia. Na kindi man, ni kindi yo nani yo. Witimanye umwana wayo izoburite kukugabira vyose bisigaye. Oya, haleluya. Bene data genda rangije. Umva umwanya. Ibaze ngo Imana itabuze, itananiwe no kuzikaba muri wewe, ariko akandi kantu ko kuri yisi itokwizigiza nagaki. Oya, Imana yavuye mu ijuru n'umwana wayo na mpwemu yera baba muri wewe. Izonanirwa no kukwizigiza kurongora abantu. Izonanirwa no kukwizigiza kujera entreprise. Izonanirwa no kukwizigiza gutunga umugore, infab, gutunga umugabo, kubana nawe n'abana. Yarakushoboje kuba muri wewe. Ni igiki kindi izobura kuguha? Bwana asifiwe. So yaratwizigiye, iba muri twebwe, iri kumwe natwe. Haleluya. Nta kintu na kimwe itazoguha. Rero Imana ibagire neza, ikomeze ibizigira, ikomeze ibarongora. Umwimana bahezagire. Numva nosenga umunota umwe. Yesu ashimwe. Reka twubike amaso yacu tusenga Imana. Haleluya. Mumbabarire ku minota nka 10 ningahe ndengejeko. Haleluya. Reka tugirane iri sengesho twese. Turavuga tuti Mwami Yesu, ndagushimiye. Warabaye umwizigirwa. Nananiwe kenshi, nihenze kenshi, sinabaye umwizigirwa kenshi, ariko waranyizigiye. Mana ndagushimiye, nongeye kuza imbere yawe. Ndakwihaye, nshoboza kukwizigira, shoboza kukwizera, shoboza kukwemera no kukwemerera ivyanje vyose. Mana ufata ikibanza, ntaba ari jewe, ariko umbere umwizigirwa. Mana ndagushimiye ko wampariye urengera intege nke zanje, ukambera umwizigirwa. Hari n'ivyo wampaye, hari n'ivyo wanyizigije bindengeye, ntarinzi ko wonyizigiza. None ndagushimiye, urakoze Mana, ndagukengurukiye, ndagukomeye amashi mu izina rya Yesu.